Yes, nuko yemeze rero ni Buza FM ni the number one soga station in our country. Ndasaba gato tuzimye ibintu vyose hama twumve gato rinojwi ry'uwitwa Araflo. Let's go. Je meurs encore te voir pour te dire combien je t'aime et te dire de t'en vas pas. Maman te réclame encore. Kazi ya Mungu inakosa. Tuzidi tukuomba. Personne n'a été aussi fort. Oh, je suis si fier de toi. Famille kaji twakulia twabaki na huzuni nami nakuimbia salamu kwa Sara. Oh, no. Yesaya the Raincoater. Ndashaka uririmbe ka karofa. Repose papa, tu es mon héros. Repose en paix, tu as combattu le bon combat. Repose papa, sois béni. Repose en paix, tu as combattu le bon combat. Je te reverrai. Yes, nubwo bitari muri gahunda shaka ndagusaba uducishirize ko indirimbo zibiri nkunda. Imwe yitwa Loki uri kumwe na Vania Ice. Yeah. Iyindi ni indirimbo yakoranye na Double J yitwa Ngwino. Iyindi ni indirimbo yitwa Umusaraba w'urukundo. Ziba zitatu. Uraza kuraba ingene uzica, yeah, ariko uzikombine zihure. Hari impamvu. Hari umuntu yatwandikiye atubwira ati ndamukunda Araflo. Ndamukunda ku buryo iyo ndamwumvise mba numva ibyanje byose nubimuha. No muhungu cyangwa umukobwa. Ndabigusigurira hanyu. Let's go. Yeah. Umusaraba urukundo ni uzomvuna amarira y'urukundo ni yazompoza amarira mu ruririmbo ni yazondemesha iyi nanga yanje nintunge mutima wacu uremeza ko ndagukunda. Reka bibasige natwe twiyemereza reka bibe Loki bishaka Loki kundane Loki baby nawe ni Loki baby oh baby oh baby oh baby oh baby don't go ingo tubanema you don't wanna marry. Yeah, baby, oh, baby, oh, baby, oh, baby, don't go. Ingo tubanema, you don't wanna marry, baby, maybe we know. Ndagusavye mbwira yego, please don't leave me no more. We know better, baby. Wow. Yitwa Araflo canke the Raincoat. Bantu b'Imana iyo mubonye indirimbo isohotse mukabona amasanamu mwe muyisigikira cyane kuko hariya habari ibindi bintu byabaye mwe mutigeze mumenye. Iyo mbonye indirimbo yitwa Ngwino hari ibintu byinshi nibuka. Hari kugenda no gukorana indirimbo n'umuntu akagucanga kabisa ukamurondera ukamubura kabaza ati wa muntu turiko turakorana iko wapi ugatangura kuririmba ya ndirimbo iko wapi. Yes, Araflo karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri Buja FM. Yeah, murakoze cyane ni pro. Yes, ikibazo ca mbere niki urumwe mu bantu yo bagiye ahantu yamari kumwe n'abantu bari muri team. Sindayita team ahubwo ndayita umuryango wawe. Yes. Murakorana n'ibitari bike mukaza kuraba abagwayi mukaja gufasha bana unikora nabandi. Uno munsi kuba ufise umuryango wawe wizeye aho uri baba bari bivuziki kuri Araflo. Ndavuga Team Flow. Reka ndabishimira Imana abantu ko leo tunaweza twacanga ataluga mnashidi. Yes, muri East Africa ndabizi. Ufise abantu bagushigikira no shobora kubivuga ko ari
ni ubuntu bw'Imana kuko Yeah. si bya bose sinibaza ko abaririmbyi bose bari i Burundi baba bafise team Yeah. mbona byonzi muga sindi sûr ko baba bafise team abantu babashigikira Yeah. plus de 10 personnes bagukurikira ahantu hose Yeah. bagushigikira mu bikorwa byose nkuko wabivuze je ni nka famille n'umuryango Yeah. si team na petit frère benshi muri bo nabasumbye imyaka yana aba petit frère banje nkunda ntubaha kandi nabo bankunda kandi baranyubaha. Hari ico bafasha muri kariyere ya Araflo nimba gihari bafasiki kumbure twebwe tutabona ariko wobona. Ikintu gikuru ikintu nyamukuru bafasha ni n'urukundo. Okay. Yes, nabantu ba supportinga cyane. Fise indirimbo nyinshi ntarasohora. Mugabo baba bazizi. Kandi benshi muri bo twama turi kumwe muri studio batangura kunshigikira n'indirimbo itarasohoka. Donc iyo courage. Yeah. Yes, nukemeze batangura kunshigikira n'indirimbo itarasohoka. Ndamutse witwa Mama Rose nimba reka ratwumviriza muri kano kanya. Yeah. Mama Araflo reka ratwumviriza. Of course. Tumuramutse cyane ngaha mu Ngagara quartier 9. Reka tugende mu gitaramo wakoze mu ntara ya Gitega. Wari kumwe n'abagenzi b'abaririmbyi. Ni gitaramo cyateguwe na Tourelle isanzwe irongowe na Abdul Karim. Benshi byarabatangaje Araflo duga kuri stage ubwa mbere. Mu gihe vyagoranye yuko tumenye ugiye gutangura ariko Araflo aremera aratangura duga kuri stage anatanga performance ya mbere nziza no munyagitego no munsi avuga ati hari ico Araflo yatweretse kumbure tutigeze tubona ku bandi. Nigiki catumye wumva yuko woduga kuri stage ugatangurira abandi mu gihe majorité y'abantu bari kuri affiche bose basumba imyaka muri music industry? Heureusement twari kumwe kandi na programme wari uyizi gusa ikintu nyamukuru novuga ni responsabilité. Okay. Ni responsabilité n'urukundo fise ku bafane banje kuko ndumuntu yubaha abafane banje. Tuze turamenya agaciro k'umufani kumuririmbyi kuko tuba dufise abafana batandukanye abana abamama barisha amahera yabo kugira ngo baze kuturaba na déplacement arabizi ko ubu iragoye. Ndabizi ko hari abamama baje kandi barafise abana baje kare. Rero nabo kabazo kabaye avec mon expérience n'uburambe mu muziki kandi na boss tari kumwe wateguye show bro yarafise stress idasanzwe. Niyo mpamvu nahise mfata iyo decision ndavuga pourquoi pas kandi tuze turamenya ikintu kimwe même si turaba abastare abantu bakurikiranwa n'abantu benshi bakumwa n'abantu benshi tuze turicisha bugufi sometimes birafasha genda ubaha Imana kandi ndayikunda na Yezu turabizi ko ni Imana yari mu muntu yicishiye bugufi yarafise ibintu byinshi yari capable yo gukiza yo kugira ama miracle menshi muga yicishiye bugufi kugira natwe aturokore. Rero niyo mpamvu sometimes kwicisha bugufi birafasha mu buzima. Rero avec mon expérience n'uburambe mu kazi n'urukundo ufise gw'akazi kanje niyo mpamvu nafashe iyo decision ntangure. Ndabizi ko hari abaririmbyi benshi natanguriye mu muziki gusa Dieu merci nuko natanguye mu gasho
yari imeze neza vraiment kuri jewe. Yes, nyuma y'imyaka 6 atagiteramo na kimukora mu ntara ya Gitega. Hari yaciye imyaka myinshi uherutse warashatse ugitegura ariko harabutugorane urabura umuvyeyi usubiye mu ntara ya Gitega. Public yo mu ntara ya Gitega uko wayisize muri ya myaka ya 2014, 2013, 2012 nuko wayisanze muri 2024. Ubona hari itandukaniro nigiki wakunze nigiki wabonye public yo mu ntara ya Gitega ifise ahandi badafise. Kwanza cyambere niyo ntara ya mbere natangiye kuja kuririmbamo mu ntara zose. Gitega yari cyo bavarane barabafana ni bari bwavuke nigiye twasohoye ijya ndirimbo ya Moja Zero urabise ko Sanero yavigitega ya n'umunyagitega niwe muntu wa mbere yatanguye kunumira Igitega. Rero abafana b'Igitega kuri jewe n'abantu ba mbere bazi umuziki n'abantu ba mbere bakunda umuziki. Vu que nari kumwe n'abaririmbyi ndusha imyaka nari kubona iyo difference bari kumfata nk'umuntu atari moderne cyane par rapport abandi baririmbyi twari kumwe ndibaza ko umuntu umuririmbyi wa kera twari kumwe ni Emerson kabisa. Mugabo ijya public yari public yatwerese kwikunda umuziki kandi irawuzi. Yes, mukanya ndagarutse reka twumvirize gati indirimbo yitwa Papa hari impamvu. Uhere kuri no ndirimbo yitwa Papa ari nayo ndirimbo yaje ikuzanye kuri no munsi. Imbere ko tuyivuga ko tumaze iminsi tukubona uri kumwe nabo muri Tourelle. Tourelle niki kuri Araflo? Tourelle mukorana gute? Tourelle kuri jewe ubu ni nka famille nka Team Flow n'abantu dukorana n'abantu twamana n'abantu turi kumwe presque tous les jours. Ego hari ico iri kiraterera muri music industry ku artiste b'abarundi? Of course kandi binini cyane ahubwo no tumira n'abandi baririmbyi iyo Tourelle ibahamagaye abantu basingo kubisha kabisa. Wasingozi kubisa. Papa ni indirimbo iri hanze benshi nibari bazi gusobora kugira inguvu zo kuririmba kuza muri studio ukandika indirimbo ivuga ivyiza vy'umuvyeyi wawe papa wawe mu gihe atakiri ku isi. Benshi barazi abazi Araflo yuko Araflo numwe mu bantu bamana cyane n'abavyeyi babo, yahawe urukundo rudasanzwe n'abavyeyi babo. Utsukora indirimbo uri kumwe n'uwo muvukana ari we Christian. Nta muntu umwe yarbwamwumve aririmba ariko tuza kumubona kuri no ndirimbo ivuga ivyiza by'umuvyeyi wanyu atagihari ku isi. Kubera iki Christian kumukoresha muri no ndirimbo ariko kandi kubera iki kuririmba indirimbo ivuga ivyiza by'umuvyeyi wawe atakiri ku isi? Malheureusement papa ni turi kumwe muga avec bavuga gute la croyance que j'ai kwizera fils ndi sûr et certain que il est fier de nous. Ari fier yanje surtout ko yari umukocha wanje. Yari umukocha ego yari umukocha mu by'indirimbo mu buzima rusange. Yari umukonseil wanje kuvuga yari role model wawe muri byose vraiment. En tout cas il me manque beaucoup gusa nkuko nabiririmbye kazi ya Mungu na makosa. Reka ndabishimira Imana ko yamaye iyo nguvu yo kuja muri studio yo kwandika yo kuririmba. C'était pas facile, c'était pas du tout facile gusa ndabishimira Imana na yari
rêve ya papa kubona turirimbanye na grand frère ko yarabidusabye kuva kera kandi kenshi yego malheureusement twabikoze atakiriho yes gusa yari rêve ya papa yari rêve ya papa yarumva yuko umunsi umwe jewe no tuvukana twokora igikogwa yego igihe ugenda go proposer Christian yuko mugiye gusora indirimbo ihayagiza ivyiza papa wanyu mwacanyemo atakiri kwisi Christian yavyakiriye gute byari byoroshe yuko avyakira mu gihe atasanzwe aririmba mbona byari byoroshe gusa narindi sirko aza kubishobora ko subwambera aririmba mu buzima bwiwe gusa yari bwambere yinjira muri studio kandi asohora indirimbo muga kenshi twamatu tugiye turirimbana muhira ma practice ni ibintu akunda ni binazi gusa yari ubwambere yinjira muri studio bon c'était pas facile ni byari byoroshe kuri we gusa narindi siko aza kubishobora ko ni talent fise yes bon byaramucanze gato muri studio gusa parce que murabizi ko ni indirimbo ivuga kuvyerekeye papa c'était pas du tout facile gusa yarabishoboye narindi siko aza kubishobora c'était pas du tout facile ariko Imana yarabikoze biragenda neza indirimbo irasohotse feedback mwagiye muraronka ni feedback nyabaki ni nziza ko indirimbo yari ifise feedback nziza ku bantu ko uravye n'amakomantere ari kuri YouTube n'amakomantere yari positif kuvyerekeye indirimbo gusa ni indirimbo ibabaza benshi no uvuga mu Kiswahili ile wakumbusha wazazi wao kuko kuvyerekeye amajambo twararirimbye ni indirimbo iri so deep ku bantu batagifisa abavyeyi babo yes nuko yemeze flow iri kurandikira umuntu ukunda amajambarazi kandi cyane indirimbo musora z'urukundo biroroshe yuko uronka amajambo niyi biswakoroha yuko uronka amajambo mu gihe umuvyeyi ariho uri kuramubona ariko biragoye kuronka amajambo uri kuririmba umuntu ukunda ariko atagihari byari byoroshe kuronka amajambo byagenze gute muri studio ndasaka uduha ico gicapo bon indirimbo sinayandikiye muri studio nayandikiye muhira ego bon narifise beat of course Arnaud niwe yayikoze Gasige yes pour moi c'était facile ko narifise souvenir nziza kuri papa wanje yarambeye umuvyeyi mwiza kandi cyane reka namushimira ahantu hari hose nzo kwama ndamusengera nzo kwama ndamushimira yarambere umuvyeyi mwiza niho mpamvu ndashobora kuvuga ko byari byoroshe kuri jewe iyo ufise souvenir nziza ku muntu ukunda ahubwo iga ndirimbo nivuga ivyose nari hari ibindi utashizemo ni byinshi bro ni byinshi kandi cyane nigikwibuka papa yakoze gisobora kuba caratumye no munsi Araflo Abuwari mu muziki surtout ndibuka igihe nari muri université twaragize akantu nk'aga Paris nk'aga challenge yarambwiye iyo ufise ukipata donc amanota meza ku ishuri ni waronka amanota meza ku ishuri je te promets zoguha cadeau ya piano kandi narabikoze nanje indirimbo usohora canke indirimbo wasohoye kera papa yazumva imbere yuko zija ku maradiyo
canke yazumva ziri ku maradiyo hoba harigeze kuba indirimbo wasohoye papa ntiyayishima aravuga ati iyi ndirimbo nubwo ugiye kuyisohora je ku ruhande rwa Destination ego umuntu ari trop dire kuri ico kintu alikuwa na kase kwa kasere sana normalement kuvyerekeye ama style umuntu akuze yari umuntu akuze bafise ama style yabo bakunda ivyama piano ibintu batazi zimwe za babiri desade ariko ari indirimbo ntasohoye ari indirimbo yitwa I Wish since ko uyizi urashaka kuducishiriza ko gato nayibuka yari muri 2008 man reka ndirimbe gato toka zamani hadi sasa hivi rangi nyeusi tunateseka sana viongozi watamani mali kuliko amani wanasahau mabaya yaliyowapitia na baki najiuliza mi si ibindi sinavuga ya ni ibintu nk'ibyo yari indirimbo ivuga kuvyerekeye ibintu by'amahoro uburongozi bwiza ingene butegerezwa kuba bumeze yes nayikoranye na Amani mu pianiste yari piano gusa ya kandi niwe yayi bon yenja nilipia mzee yes kandi yari niyo ndirimbo ya mbere yes naramumvishe avant yuko ndayisohora akaipenda juu nasikia vitu uko tunaongea yarayikunze cyarama amahera yo kwinjira muri studio muga izi ndirimbo nyinshi kona zikritike muga yarafise umuririmbyi akunda cyane yari Bidondo yes mzee ari umufana wa Bidondo cyane man Generensa yes nuko yemeze 61 turi kumwe na Araflow ari hano murashobora kubaza ikibazo cyose mwumva mwifuza kubaza yatuzana indirimbo yitwa Papa ari kumwe na no basanzwe bavukana yitwa Christian indirimbo bakoze nyuma yaho papa wabo yitabiriye Imana mwarasoye kuvyumva hano indirimbo bakoze kugira ngo bahayagize ivyiza canke ibihe bacanyemwo umuvyeyi wabo ari we papa Araflow uno munsi atakiri kwisi yamarira n'umunezero ariko nkuko dusanzwe tuzi iyo umuntu yakoze neza kwisi habaruwa handi hanaja heza kandi akabaye imyaka yiwe yose mu munezero ntangere ni naho papa Araflow ari muri kino gihe munyanye ku murongo wa telefone Hello mambo sawami meze neza turashima homeboy ego ni gute ni sawa turi kumwe na Araflow mu munota umwe Araflow meze neza ego mon frère ego cyambere kwanza tubikeze kuri muri mutazi mwiza homeboy reka ndakubwira ikintu kimwe ego fasha undumwikire nimero ya limikashi yawe tamwo kuguno munsi Araflow tumwise banza umutemwe cyane ngena kubwira live naki mubwire 65 hari umuntu yitwa 65 Varana cayandika ego ama 67 05 izina ni Nigaba Cedric OK merci baragutamwo Imana ibahezagire kandi bakoze cyane reka ndabikora ubunyene natwe cyatubivuga ku radio ko abikoze mama we Mwana yo umufana wanje gusa yo n'umufana w'umuziki ndundi kabisa niyo mpamvu nkoze ico kintu arakaze cyane homeboy kandi homeboy yashigikira aba artiste bose abantu batabizi umuntu yitwa Nigaba Cedric baragutayemwo online aje ndabibonye iminsi ibiri inyama unywa gacupa usana kuyakoresha iminsi 3 uginyama unywa gacupa Sosoke yavuze ku buzima bwawe muri music ujya ndashobora kumwita umupare mu muziki wanje yes niwe yaninjije muri game yaramaye hit ya mbere kuko nararonse
iyo chance yo gutangurana na hit. Yeah. En tout cas big up na coup de chapeau. Imana ibandanye muhezagira ahantu hari hose. Sasa dusigaranye amasegonde n'iminota 2 kugira ngo duheze ikiganiro. Yep. Shaka tukubitire Rofle ya Never Die, udukubitire indirimbo yitwa Seba, hamace turangiza ku ndirimbo yitwa Papa, ce tuyibumvisha hamace tuza turangiza. Reka nangure kuri Never Die. You can fuck my name, but you can stop my game, baby. So okay, never die. Yeah. Bado mimi nina fly. You can fuck my name, but you can stop my game, baby. So okay, never die. Yeah, bado mimi nina fly. Nazamuse imisozi manukiyindi, ndigushakisha kiruti kindi, nambusi ibiyaga n'inzuzi nyinshi, nabonye ibyiza byinshi kuri iyi si, ariko amaso ntiyanyurwa, n'umutima ntiwashirwa. Aciye igihe ndabona umwana atagira uko asa n'uwo ubasa, ese ukuntu ateye, ese ukuntu aremye, eka si umwigema asanzwe n'igitangaza, sheba ndagukunda. Repose papa, t'es mon héros, repose en paix, tu as combattu le bon combat, je te reverrai. Yes, I. Araflo arazi kuririmba. Murakoze. Araflo arakaze. Merci. Araflo uraririmba. Uraririmba. Niyo defo mfise. Uraririmba. Niyo defo yanje. Uraririmba. Murakoze cyane. Kuririmba neza. Mu buntu bw'Imana. Tuvuga ati izo message ndazironka buri munsi. Kukaze cyane. Niko navyisanzemwo. Yeah. Kumunsi uronka message zingana gute? Ziki. Zivuga. Zaba fan. Varane ngo ni wazishura. Nawe nyine afisa ama message menshi. Yeah. Oya hari umuntu yitwa Varane, hari umuntu yitwa Derike La Pulga. Bazi ikintu bita coiffe ya match. Ese umunyanye ku murongo wa telefone. Allo? Allo? Oui. Ça. Ni sawa nunu? Ça. Ego. Ça. Ni sawa cyane. Araflo. Oui, nunu. Araflo. Ça. Nunu banzurindire ndasaka umuririmbira uno mwana. Nunu usinyaka ingahe nunu? Nakwijigiraka. 23. Elle a 23 ans. Yeah. Ariko kuvavuka naratambuka kuvavuka gumajyana. Birabaje. Muga reka tubishimira Imana gusa. Ndashaka rero uyu muririmbiye n'umufana wawe cyane yambwiye ati ndashaka no kuza muri Dunda nje kurabara. Wow. Muririmbire kabisa. Ibaza umuntu afite 23 ans aguma ryamye twarageze kuja kumuraba tumutwari ibintu bamukanyosha nabasana dusanga aguma ryamye. Ndagusaba ikintu. Tuzojana. Nta kibazo kabisa. Umunsi wose ushaka. Tuzojana na Karim nyene Tourelle. Tujya kumufasha. Kabisa. Yeah, tunamwemera ivyo bintu vraiment. Yeah. Tumuririmbire. Nunu ndagukunda. Ndabivuze ciye bugufi. Nunu ndagukunda. Nkundira. Yo. Imana igezagi. Ko flow mu kurangiza agajambo kanyu. Reka tushimira Imana kubona yadukundiye kutugeza uno munsi. Yaduhaye ubwo bubasha. Yeah. Yaduhaye uru rukundo. Reka shimira n'abafana bose b'umuziki ndundu n'abafana ba Flow n'abafana ba Buja FM ba Ami Pro. Ndabakunda cyane Imana ibahezagire.